kiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru, inzu y'uburiro n'ubunywero izwi nka Restaurant Bar Beirut yerekanye abaririmbyi yahisemo gukorana nabo mu giteramo bise A Burundian Hits and Success. Kizoremeshwa n'abahinga b'abaririmbyi b'abenegihugu gusa atamunyamahanga abavangiye. Uwaserukiye Restaurant Bar Beirut Bienvenue Ndarusanze azwi kandi nka King B yamenyesheje ko ico giteramo kiri mu ntumbero yo kwerekana ko abaririmbyi b'abarundi bashobora kuja hamwe bonyene bagateramisha abantu, kandi ko no mu mwaka uzabigenze neza bazotegura ikindi giteramo nk'ico. Intumbero ya Beirut kuvyerekeye iki giteramo no guteza imbere umuziki ndundi. Twashatse twerekane n'abanyamahanga ko abarundi bashoboye bonyene atamunyamahanga atwivanzemo. Bisanzwe na Beirut ukuntu tuyirongoye dusanzwe turi abantu bakunda umuziki cyane mu Burundi. Yego, hama après y'iki giteramo ngira kigenze neza mukadushigikira, mukagira publicité, mukatugirira publicité akwiye. Igiteramo kigenze neza urumva iyi nka première édition turashobora kuzohora tubigira ku mwaka. Umuririmbyi akurira abandi muri ico giteramo ariwe Desire Mugani azwi nka Big Fizzo arashima ico cyumviro cyo kubakoranya, naho atashimye kuvuga agahembo bamuhaye kugira ngo yitabiriye ico giteramo. Fizzo avuga ko yashize imbere urukundo rw'umuziki no guha agaciro ivyabo n'ababo. Ni ibintu bishemeye kimwe gusa mu ntumbero nk'uko Beirut yaduhamagaje. Murazi yuko mu social media habaye ibintu byo kuvuga ati umwe azoriwa 10 millions, undi azoriwa 50 millions, undi je sais pas, undi angahe. Ni mu rwa rugamba rwo kwiha agaciro, mugabo ntitobivuga yuko bampaye 50 millions, mugabo nkuko twabivuze ati nimba hahurikiye abaririmbyi igiteramo cyitwa cy'abaririmbyi b'abarundi gusa, tuzogerageza dukora uko dushoboye nko gupushinga umuziki wacu. Mugabo nkajya ama entreprise cyangwa bajya abantu baba bazanye abantu bavuye hanze, nimba bamuhaye ujya 50 nanje bazoma 50 cyangwa ba 40 basi minimum. So iki kintu Beirut yaraduhamagaye iratubwira tungorana avuga ati twebwe intumbere yacu ni kwerekana urukundo mu ba musiciens, mukwerekana yuko babandi bazana abanyamahanga cyabo kuzana babandi biyumvira cyane yuko abanyamahanga ari bo bashoboye, natwe yuko dushaka gushobora kandi dushaka kwerekana yuko tubishoboye. So nibaza yuko ari mu ntumbero yo kwa kundi yo kwerekana yuko dufise impano kandi nivyo turazifise. Numuzoze muri isuzugura canke ngo abantu baba influence ngo yuko ngo nta muziki mwiza uhari. Muziki mwiza irahari nyinshi cyane, nimba tuja hanze tugakora, nimba baduvuza amateleviziyo yo hanze cyangwa mu maradiyo hanze, ni kuvuga yuko tuzi gukora. So je nibaza yuko iki giteramo nico kwerekana ubumwe bw'abiririmbyi b'abarundi, kandi nkasaba yuko abantu bose bagishigikira. Mwebwe muri ngaha mu bipartage, mu biposte, muhimiriza abantu kuza, kuko natwe tuzokwitanga, tuzokwerekana ubuhinga dushoboye. Karume Bizimana ariwe Sadbi avuga ko yitabiriye ico giteramo ataco arinze gusaba. Lolilo avuga ko igiteramo nk'iki cyari gikenewe, kandi ko nabandi baboneraho akarerero bakaja hamwe bagategura nk'ibi kugira ngo baha agaciro ivyabo. Ni byiza ko ibi bintu bibaye kuko my brother yabivuze ati iki giteramo ntawa ahawe ngo 50 cyangwa 10 millions, ni hamwe twavuze duti abarundi dushire hamwe. Natanze sponsor kuri zero. Hana infra nabaye peye, ariko nzoza gushira itafari mu gushigikira ibiteramo by'abarundi. Raryosha ni kuba twicaranye na brother Big Fizzo dufise intumbero imwe, ni nkuko ejo n'ejo bundi namwe abamenyesha makuru muzo kwicare muvugane mubwire ikintu kimwe niyo aba DJ, kandi ko mwese mukeneye kwiga ibintu byinshi taramenya. Sasa tutangurire ngaho. Imbere ya byose ndashimiye cyane Beirut kuri iki kintu ça fait très longtemps cyiyumviriye ukuntu bohuza abacuraranza ahantu hamwe tugakorana, nkuko bagenzi banje bacuranzi babivuze
ni ikintu cyari mu vyiyumviro vyacu kuva kera ngabona kuntu twari dufite